Ntayigaya Ismail ariko benshi bamenyereye ko kunyita Raimo. Urabona iki kintu mu kugikora bwa mbere ntangura nkagenda kurondera igiti ndakironse nkaca mpiga abakozi bakagica bagishize hasi nkaca mpiga rero ufise umusumeno agaca nsaturira imbaho. Izo mbaho bahejeje kuzisatura nca ngenda kuzitora nkaca ndazizana ngaha nkaca zipanga ahantu zikamara iminsi zigata amazi kuko umuntu nkiyo gikora kikibikiriza. Nkaca rero ndaba nuzenya amamezire no katirako utayikorera kuri metre cyangwa metre 50 nkaca satura hama nkaca shirako desi mejeje gushirako desi nkaca ntangura ngakora nkakujyana mu mwabibonye ntanguye gukora mejeje gukora unca mpereza abaponse bakayiponsa bahejeje kuyiponsa nkaca ndayisiga ngiye yaheze. Iyi taburo kugwirihere burya anye ibihagaze ku mafaranga menshi. Iyo mfire kwanza kuva hari anye nakiguze kugwisatura kugicisha no kukisomba ndakizana ngaha ku kazi usanga kiri ku mafaranga menshi. Rero ngiye kuvuga iyi taburo nayicira amahera benshi bacovuga ko ndayiciriye menshi ariko ncamparura kwanza n'igihe cyo kubikora nshobora kuyikora nk'indwi zitatu. Izo ndwi zitatu iyumvire rero ko ku munsi naho no harura amafaranga ku munsi n'amafaranga menshi cyane. Naco nayone iki urubaho gonyene kugira rushike ngaho rugero kugera dayikore naka ndayiheze nkashira ko ibi bikoko byose byo muri Afrika. Urabona nigere nabitondesheje kugira ndabiheze rero urumva ko bihagaze ku mafaranga menshi. Rero giye kubikira biko kugira nabi wacu ngaha bababwiza tunga bazuze baraza kudushore baduteza imbere byoba byiza cyane.